Fana biza biwacu mwarakuzi kudukurikirana nubwo ari byo vyateye impanuka ku muvuduko mwafana ibyacu nivyo vyabatiye amakenga buri munsi tuguma tuduga fise vyinshi je novuga fise vyinshi. Oh wow, iyi akapela yawe ndibaza neza barumva nyine kare Double Jay. Hoba hari ico hoba hari isano mufitani, hoba hari ico mufana? Urumva nibisa. Igitega? Yego. Uri umunyagitega nawe. Ndi umunyagitega. Abasubira ko wowe na Double Jay mwese muri abanyagitega. Turi abanyagitega. Bon, hoba hari igihe mwigeze kuba muri kumwe bati mukavugana kuvyerekeye umuziki na Double Jay? Oya sinibaza. Abantu barihenda basi baze bamuzane siko baze badukoresha ikiganiro je nawe ashavuga ati ririmba hanyene live nibasanga bisa bazoce bampinyuza. Wowe uvuze ati baze bakore bazane Double Jay aho ari naho uri babavyibaza. Wowe ntuvyibaza ko bisa boko bavyibaza urashobora gusanga ari byo bibaza mugabo umunsi bo dushira live ugasanga ari ikintu bitandukanye. Hello turabaramukije bakunzi ba Akili TV twibaza ko meze neza guys iyo muri hose mwaramutse canke mwireve na muherereye kuri mic ni kumwe na Juliana cameraman da Silva tuguma tuyibutsa kandi sonda subscribe like share na comment hamura ibiganiro byacu ku mwanya kuri uno mwanya turi umuntu nyine ko mubona reka tumuha akanya kwanda ashobora kubidondora. Allo we alone sawa meze neza. Yego namwe. Yego ni umwanya wakudindira kuri Akili TV. Ndabaramukije cyane muri aho. Baraho bavyumvise izina ryawe Akili TV ni ryambere mukoranye niyo mpamvu ari ngombwa ko uvuga. So ni diving. Diving ni ry'abakobwa ni ry'abahungu byandikwa gute kwanza? Bo nibaza yuko kwanza amazina yanje yitwa Divin. Mu Cyongereza rero mu Cyongereza bavuga diving. Okay. Kugyoroshe gufatanya Divin. Abaryumvise ndibaza. Divin uri ngaha bon muri Akili TV toga ikaze kwanza hama nibiki usanzwe ukora muri industry y'umuziki? Nibaza ko ndi umunyamuziki nyene. Uri umunyamuziki? You mean uri umuririmbyi? Kugira ngo ntituvuga byinshi. Before ko tuvuga byinshi dushaka akapela yawe. Kugira ngo nutakora kumenya uri we yumvise song ufise akapela atemetse niho ndirimba yayindi. You are welcome. Yeah. Fana biza biwacu mwarakuzi kudukurikirana nubwo ari byo vyateye impanuka ku muvuduko mwafana ibyacu nivyo vyabatiye amakenga buri munsi tuguma tuduga fise vyinshi je novuga fise vyinshi. Oh wow, urakoze cyane. Bon uri kurumva iyo voice ndiko video ryawe numva umengamwo Double Jay ni ryambere umvise umuntu arikubwiye zino mababimbwiye ariko nibaza yuko atari byo niko vyumva. Bon niko tuvyumva urande gwanje nawumvise iyi akapela yawe ndibaza neza barumva nyine kare Double Jay. Hoba hari ico hoba hari isano mufitani, hoba hari ico mufana? Yego turagipfana kubera ari umunyamuziki nanje nka umunyamuziki ibindi nta kindi kweli. Kuri nani y'amaraso? Oya just ndamuzi uko nk'umuntu aririmba nanje nkaririmba kiretse ko tuva mu ntara imwe gusa. Urumva nibisa. Igitega? Yego. Uri umunyagitega nawe. Ndi umunyagitega. Abasubira ko wowe na Double Jay mwese muri abanyagitega. Turi abanyagitega. Bon hoba hari igihe mwigeze kuba muri kumwe bati mukavugana kuvyerekeye umuziki na Double Jay? Oya sinibaza. Namwumva uko nanje akanyumva uko ego kiretse ko wewe yagize chance yo kuja muri studio hakiri kare je nkiri ku ishuri nyene nyifatiriwe ego nawe nyene ariko ari ku ishuri ego ndumva niko ndavyumva ariko navyonse. Sawa merci hama diving iyo kurumvira song yawe kumva song ya Double Jay malgré que twege nk'abantu bayumviriza turumva nyene ko umenga ni ryaju nyene hari ico wewe hari umunsi wumva ati kurande kwawe? Bo jewe nubwo novyumva ntaco bimbwira kuko nimba ariko babibona ngo birasa canke ku ruhande rwawe we Davin wowe urabona ko amajwi ari presque sico kimwe ni presque arashaka gusa ndavyumva muga naho ndavyumva jewe nta kibanza ndabiha kuko mba mbona umengo kuko
abantu barihenda basi baze bamuzane siko baze badukoresha ikiganiro je nawe ashaka kugatirimba hanyene live nibasanga bisa bazoce bamenyeza wowe uvuze ati baze bakore bazane Double Jay aho ari naho uri babavyibaza wowe ntuvyibaza ko bisa boko bavyibaza urashobora gusanga ari ivyo bibaza mugabo umunsi wo dushira live ugasanga ari ikintu bitandukanye. Okay, David ni muri studio yagiye ryari? Aho mbajije uko kweri indirimbo ya mbere umunsi wa mbere uja muri studio gukora indirimbo ya mbere hari ryari? Sinovyibuka kuko deja ari nk'ikini kwishure muri primaire byabe nyene uvuga ati ndarosa ahantu ngende ugasanga urose iyo chance kuja muri studio ugasanga nyene uragiye donc ico gihe naririmba na hip hop byagenze gute ngo uve muri hip hop uje muri bavuga gute R&B? Okay, nibaza yuko indirimbo ya hip hop yabaye imwe naho nyene ari mu mugwi byabi juste kwinjira muri game urabibona kwinjira muri game niko vyari bimeze ego wamusigura ko wacubiheba kwe kutabanje muri hip hop naho wari muri group naho wari muri glam muri game kwe utabanje muri hip hop utabanje muri R&B. R&B niyo numvise ari impano yanje kuruta rero mu buzima ariko gukora ikintu wumva ushoboye cyane gusumba kiriya cyamvuga ati rero wapana kwikumira muri R&B na n'ubu ndi muri R&B. Muri no mwanya ku rubuga rwawe ufite indirimbo zingahe? Muri no mwanya ku rubuga rwanje donc hariho YouTube ya kera na YouTube Yoooh ije rero igengeye muri waka siko nibaza ahubwo kutababwiye indirimbo yanje shasha ndira turashika ko nta kibazo YouTube ya kera eko indirimbo zingahe ko wagize iyindi YouTube nshaje? Boje nibaza yuko bivanye naho n'umuntu aba millier siko niyo mpamvu naringiye YouTube azatubura ko ninjiye ngaha YouTube yanje reka bigenda ukuntu kugira ngo ibintu vyanje bije mu buryo bifite navuga gute security. Okay, none umuntu yinjiye ahantu canke yinjiye muri management canke yinjiye muri brand canke yinjiye mu kindi mu bandi bantu bamuyobora ni ngoga cyahindura YouTube channel yiwe? Suko ariko jiwe hari igituma icahe rero catu ikintu nashaka nagomba ibintu vyose bizobe bikingiwe donc YouTube yiwanje kogwe neza ku buryo izoba YouTube ya bien urabizi yuko itegerezwa no kundi iya mbere ni arikozwe neza ariko ya mbere ikogwe neza nashatse nzana n'ibintu bishasha kona kuko hajya navuga yuko ari nka check sound ubu rero ni bishasha on the mic ikibazo keca kihaba eske nk'ubu hindura iyindi management nke oje handi hantu ocubwira indi YouTube channel shasha biba kubera kinone uvuze ngo washatse ibintu bishasha kubera nagira ngo ariko nanjye ubwa mbere abantu ntibari banzi cyane navuga ni YouTube nubwo noyiheba none umaze ku hari kwindirimbo ubona tana views nyinshi ziriko bavuze ati reka ntangurane na bishasha YouTube mbona kuyigira gushasha none ubu ni sawa irakurikiranwa kuba mfise views zingana kugira ndabikunda cyane none iyo song yawe post kuri YouTube ya kera ntibari kuyiraba kagira share partage ngizo wakoze bone baza yuko lebo nagiye yavuze ati uwe tugira tukugira umuntu mushasha umuntu mushasha yagiye YouTube na ndayifise ariko igihe YouTube mborazi ko indirimbo yanje yatanguye gupostwa batanguye kuyiposta kuri YouTube atari gwanje ya management mbona rero gucrea iyindi nshasha iyo yindi nshasha rero ikirahebwa siko cyambwa ati rero ngira ngiri gwanje bien baramfasha baragira ikunuko maze byose birahera ubu ni sawa nibaza yuko ikingiwe. Sawa, merci beaucoup hama David Wakalaiti nabali wakalebo nabali wakalebo wayinjiye mu ryari? Bone baza yuko harakwira nk'umwaka ariko ninjiyeyo donc abantu bagiye kumenya ari kwigikoko gitangoye kujayo gusohoka ariko niyo narindi ariko igikorwa gisohotse no bace babimenya rero bien wavuze ko lebo yawe agiyemo ya Wakalaiti yahisemo ko YouTube channel yawe iba nshasha eske ubu wava muri Wakalaiti byasha bigenda gute? None ko konti ari gwanje ntugenda ndayitwaye none sindayifise sije ndayikoresha urashaka kubishitsa mu telefone uri mazi bini mbwa iri kaye kuri bo ivyo nibaza ko vyari vya kera sino ivyo bibaye naho haba ari contrat mwasinye ukuntu bisigura ko muri contrat mufitane na waka lebo yawe ni mwavana ko bivana ko na YouTube channel yawe zoga ntwaye ntigezwa kuyitwara uko abari gwanje kuko nabantu bafise uburambe mu bintu byo kumanaginga sinibaza yuko ikintu nk'icyo nando kibabwira kuko deja code nije ndabifise byose nije ndabifise ariko barabizi yego sawa
Bon, hama ikindi kintu nshaka kubaza before kuja muri muri waka lebo yawe no gushika ubu muri no mwanya ni difference y'uho ubona yabayeho iterambere iterambere gute rinini cyane iterambere rinini gute kandi ryabayeho gute bo iterambere kubera bankuye hari abanza bino ariko bidasigura yuko ari irya mbere narinje naho ranze ariko sinabanje mu kazi nkaka donc rero novuga yuko ni iterambere kuko nabantu babona kure yego babona kure bon ku ruhande rwawe mufitanye contrat y'igihe muzokora canke ni gushika uzorambika gushika muzovana kutu oya sinibaza haba hari igihe mugabo mu gihe bizoba vyagenze neza duca twiyongeza aha nawe musigaje igihe ngana gute mukorana waka ivyo nibaza yuko abantu badakwiye kubimenya tubarindira umuziki mwiza tuba bon rimwe na rimwe kenshi mu bintu nitumenya amasezerano hagati yabo ariko ubu nyene mwocanamwo neza natwe cha tubimenya ariko dushaka kubaze bon kuva uje muri waka wazi kumaze umwaka umaze gukora indirimbo zingahe ukorewe na waka nibaza yuko abantu bamaze kubona zibiri kubera ejo haragiye ku yindi ndirimbo y'uwanje shasha yitwa Gumayo abantu bagende kuri YouTube bayirabe audio video Gumayo by Diving nakubaje ati wavuze ko ari indirimbo zingahe muri make zibiri ni zibiri donc hariho ntuze mashup natanguriyeko izindi zibiri rero ziwanje personnel bisigura ari ko ari zitatu ukorewe na waka muri ukoze basuye muri lobo ya waka kabisa mu mwaka wose ukabukoze izo ndirimbo wavuze ko muri waka maze umwaka ukoze indirimbo zitatu siko eske iyo uba uri wenyene izo nazo wari kwikorera hari ikintu abantu batazi urazi ko nshobora gufita uburyo bwo kuja muri studio nshaka mugabo gukora ibintu vyiza canke gushika kuri iriya ntambwe bikangora bavuga ngo imitwe koranye kandi mbe hari ikintu abantu bibagira je ndi muri rap irimo umuririmbyi kandi akunzwe azi kuririmba hariho featuring mufitane no muririmbyi uri muri label irimo muri studio irimwo canke irasohoka iri muri studio mu mwaka wose mukoranye kubera iki mutigeze mwimvira ko na featuring ngo zamure muri urwo buryo nibaza yuko ikintu cyose n'umwanya wacu kandi n'igihe siko n'igihe donc nshobora kuba ntari bwagire iyo chance okay hama wavuze ko waka lebo ya urimwo igufasha mu iterambere ariko nwavuze neza iyo terambere ryari est-ce ni mu buryo bwe bagufasha wewe ugati nawe ndishimira ndi proud no kuba naragiye muri waka ikintu ca mbere nukumenya kwidandaza nukunshikana hariya jewe ntari bwashike uco vyumva uko na views kuri YouTube wanje izo mfise sizo naho namsekera donc kumenyekanisha mu bantu nibindi nyene ntashobora kugenda ndavuga barabizi mu byo muri label management yego eske nkuboronka iyindi label ujamu canke iyindi management zosaba iki bisaba wo ku ruhande rwarumva nyene ko ijamu iruta waka mu gihe amasezerano atarahera ntivyokunda ariko nuko uzatubwiye ikiringo amasezerano azohererako amasezerano sishobora kuvuga ngo azohera ryari ego nibanga riba riri kuri twebwe niyo mpamvu rero amakontra mu Burundi atigira valeur ntumenya ngo kontra azohera ryari ariko nk'ubu mwocanamwo niwo tumeye vya kontra oya sinibaza ko ari ivyo kuko abantu baratandukanye uko barya bari siko twe turi ego okay bon ni jambo rihe ryo gusozera wabwira abakunzi ba Ashali TV ndababwira baje kuri YouTube bandanye bansupportinga bandike gute kuri YouTube bandike Gumayo bandike indirimbo canke bandike navuze YouTube channel yawe bandike gute ni de dive mu kirundi tusigaye espace hama in niyo diving ego bon bibona hehe mu minsi imbere nka diving kubera nejo ntaza aho nzoba ndi aho ndibona indoto zawe basi indoto zanje nizo gushika yaho umuziki w'Uburundi usigara turiha asampuzi ninde muntu wifuza ko nawe collabo wifuza cyane ugate vraiment ndamushaka umuntu wifuza ko nawe collabo muririmbyi umuntu wari wese azoba ariko arabikora neza azotuma hari ico ndamukurako okay merci beaucoup merci nawe reka tugushimire nawe ndabashimiye okay thanks guys bakunzi ba Ashali TV nibaza ko mwagiye n'ikiganiro twakoze twari kumwe na Divine bon andika muri commentaire uko wayibonye hama like yawe ntuyibagira share partage aho turabakunda nibage subscribe mwari kumwe na Juliana Nzeyimana cameraman twari kumwe ni Da Silva bye bye muheza yigwe mugira ibihe byiza